uri kurasubira mu kanwa nyarutsa ndabusubira mu kanwa ryahiye nyarutsa nkuriraho ngira n'ingoga mwana wa mama nkurire mbe ndakwereka nyine tumukura ndakwereka nyine tumukura kame ndakajugunyire hariya mu jongo reka ndakaguhe ukama bikita kubwene nkuriraho wakira se n'umukobwa we nkabibona ukaza kumbona akira umwana ariho murabona uwo muryango n'umugore iyo ntabyara hewe genda niwagaruka ngaha nzogucumita nzokumena umutwe aha kangure we aranjanye hakangure iba aranjanye nari ndoshe ikimunkura ko waca winjira yemwe kanundi nzinjira aha narutsindi igikomo ngiki ijya sema inko mwana yakira uranamenyereye umukecuru tukabana imyaka akananirwa no kuronka n'inkaka aho mwana benda kubwira jewe naho uvuga yuko atamaberebera ataraza naho atokwigeraza nzokugurira amata ndakugurire byose urumva nukuri jewe nta na kimwe uzobura kandi rero icyo ndagushimiye ijana kwijana uranteturuye oya ni imana karibu ngaha muri saro ndaguha n'amafaranga yo kuza kuba uragura byangombwa ubu nyene ibishigaye byose nzobitunganya nta kibazo bon dossier zibiri bantu ndindire dossier zibiri sikaye iminsi bikugira iminsi ndwikwire yangoya imwe y'ejo injira izo bwakayote cara namaki twebwe ku mutumba nta muntu agacimbira biratugoye ingeri injira umutumba nta muntu agacimbiri biratugoye naho hariho umwigeme twaheruka fifinda none kuva hirya yejo ntayo tumubonana lindira umwigeme yuba yitwa nde Kanyake hanyuma twe twashaka turabe ko ari cyo mu bidufasha tukamenya ko uwo mwana yibara mu byakamuniga n'ingene vyagenze nitwasangwa mbega dakubaze hariho icyo mupfa nta na kimwe tugasanga umubeshera umudendereza uzohanwa byanze wakwemera mpano ni wasanga ndamudendereza ndabona agize urugendo rungana gutyo nje kumudendereza gusa tubibona ntiyayitwara aho tubona wewe urakoze bakuru kuri uwo mutumba nyene urako gacimbira nyene yego nzokurondera yego murakoze ndike bantu yego me yego ikanye mu idosiye yo gukwirikirana kuri isokoza none wagomba ngere gute ndetse kwisokoza ugomba ugende mugabo ibyo ari byo byose none sinakubwiye iyo nzinduka none ntubona ko mvuye gusaba amazi ngo nuhire bya biharage nawe ngira ngo umenga ugomba ugende nagomba ngo umpe ibyo nshira kuri bijya nayo uvuye gusaba rero none ntubona ko ubu nkora ibikorwa jenyene harageze yuko uja gusaba amazi none birakunezere ko je nguma biranezereye nyene nama mvuga ngo tera iyo sema urya no kunyankira umwana baramubeshirana nuko kwankira umwana nukuri batamubeshera abantu bose bamavuga yuko yavyakaniga none yofungwa n'iki yacuja kuyabantu yemwe n'ugwango ubwo n'ugwango wewe nawe uvyemera ko ari uko nyene none igihe abantu baba ariko arabivuga wari ibindi uhinduye yaravyaye nawe niko yaravyaraniga none aho yavyara kaniga wewe warabona
ivyo nivyo uri kurambwira none jewe ndakubwira ivyo nivyo mbwira ko je twari kumwe je nk'ubu wewe warabona ko yamuniga mwari kumwe jewe ndabisubiyemo ntiwabona ntimwari kumwe aho yamufu uragafuta wawe umugabo ntukaba umugabo urabona igene umenya umutwe aganya kumeneka umutwe nawe yego ntacyo ndagafa ntari umugabo nawe uragafuta umugore nawe urera nabi urakameneka agahanga nk'uko kamenya wewe Kanyange ngaha wagizwa ko wavyaye umwana ukamuniga turavye nka expertise medicale urupapuro rwo kwa muganga yaremeza yuko wavyaye mugabo ico tugusaba tugezwa kumenya uwo mwana aho wamuvyariye uwo mwana aho wamunigiye naho wamuhamvye shingwe dukeneye kumenya yakubaho je nta mwana navyaye ngo nike muganga yarabesha oya ntabesha oya ntabesha waravyaye ko navyaye okay hanyuma uvyaye umwana ucumushira hehe nibyo dukeneye umwana bishitse nkamuvyara ndafise umukobwa twakundana naramumuhaye umuntu yego je naramuhaye umuntu iyo bayitwa ndi uwo muntu yitwa Maria Ruburasoni aba ku mutumba w'iwanyu oya nabahe ku mutumba wo hakurya y'iwacu witwa ngo iki witwa kugwa amabuye hanyuma umuhaye arafise abana azobongereza hamwe canke arafise inka ibintu nk'ivyo canke basirikana korohereza umumuhaye ko kubera iki yari yaramunsavye kubera je navyaye none sanzwe ndi umunyeshuri wiga mwaka wa kangahe icenda urabona rero aho wahereye utugora iyo ubivuga hakiri kare iminsi yose ntiba iheze uri ngaha hanyuma rero usubire mu kasho je nari nzi nyakubaho ko mvugishije ukuri ko muri mundeka nkataha yego uzotaha canke sindabizi usubira mu kasho ivyo tuzobiraba eko ntako hanyuma rero je narakwemereye ndakubwira nti niwamvyarira umwana je ndohugurira upanga kugira nsinye seke kugira byose bisoboka 1 million non 2 millions non 5 millions rumva tuje mu ngorane tune mupfasoni Kenya kuba icyo cyaka sikintu umuntu abare mu nkuru uko bugesera mu rugo urazi ko nahaje izuba rya kandi mperekejwe ntunga kinyi uwo muri genda kubati uvuze ngo iki subira mu mubwire ibyo ngeje kumubwira subira mu nyene yeshaka bangurira ubwo bugesera mu rugo nta kimbere kuri urugo n'uko wanje ahubwo nyakuba ibyo kuri umutima byose ni ubiteze ni uri tugo rw'amajyamba nashaka nanje inkurira ubugesera urazi imyaka tumaranye umuntu ureko ngaha ambe kubera tabyara none yaje ngaha ngo kumbura n'Imana ndoyisaba nakanze nsigare n'uyu wenyene nicyo gituma yari yashatse kunyicira mu gahinga niwe wari wamutumye noneho narabananiye uragafuta abayo abandi bahetse none igihe mwasezerana imbere y'abategetsi n'abakozi b'Imana mwari mwavuganye yuko nakabyara muzoca mupfa mumbarize nibyo mwarabivuganye none je no kwemera ko nabyara yari yemeye ko tuzofashanya mu magorwa no mu maruswa ntibishoboka rero ubu rero yaba leta yaba n'Imana nzoyisaba imunkure ko nsigaranye kunaniye cyabira kunaniye bishitse umuteri niwe nemera mwaramutse gahemu yagize gake mukivuga murabira ko imvura igomba kugwa muri mwebwe Ruburasoni Maria NINDE